Kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane abadukurikira muherereye ku migabane igiye itandukanye y'isi cane abari ku mugabane w'abanyamerika. Ijya nino mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, ijya nino muri Chili, muri Brazil, abari muri Argentina n'ahandi hose kuri uyo mugabane, abari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ijya nino mu bihugu bitandukanye, abari cane mu gihugu c'Ububirigi, abari ijya nino mu Bufaransa, Ubudagi, Ubuholandi ndetse n'ahandi hose kuri uyo mugabane, abari ijya nino muri Australia, Sydney mu gisagara c'umugwa mukuru w'ico gihugu ca Australia n'andi mazinga akikije ico gihugu, abari ijya nino muri Aziya ngaho muri Katari, Omani, Arabia Saudite, abari ngaha ku mugabane wa Afrika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko, ubumanuko, uburengero n'ubuseruko, abari ngaha mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, mwese tukaba tubahaye kaze ngaha muri ano makuru tugira tubashikirize. Uyu ni wa mwanya tubageza kamakuru abavugwa ijya nino kw'isi, ariko cane tukibanda ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'amakuru abagenda avugwa ijya nino mu bihugu vy'ibiyaga binini. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamuca ujya ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification y'inkuru yacu mu bambere uko izoja iraheza gutungana. Amakuru rero reka tuyatangurire ku makuru azindutse avugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'amakuru agenda ava mu muhari wa Red Tabara, aho ibintu vyabandanye kuyangara. Red Tabara ikaba yaciye isora itangazo rikomakomeye cane ririmwo amajambo ateye ubwoba. Abategetsi b'igihugu c'u Burundi yavuze ko rero igira ikore canke igabe ibitero ngo yishure ivyo abagwanyi canke abasirikari b'u Burundi baciye bayigaba ko ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bavuze ibintu bikomakomeye cane ngo umucanwa babugururiye ko nabo bagira bawubasubize. Abagwanyi ba Red Tabara bavuze ko rero ivyo gutera imbere vya Musitanteri rero wa komine Nyabihanga kuri ubu akaba ahejeje gukugwa mu mabanga nk'uko tubisoma muri iryo tangazo riri ryasohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati ngo kubera inyifato yiwe itabereye uburongozi kandi ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'iyo komine uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji rumukura. Uyo Adrien Ntuzwenayo, Musitanteri wa komine Nyabihanga. Mu yandi makuru nkuko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru, impembo ku bakoreshwa amabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ivyaraye bishikiye Edgar yahora ajejwe kuniga abantu mu iperereza ry'u Burundi bimaze gushikira abandi benshi cane bemeye gukorera ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu bikorwa vyo kwica canke kwicisha abarundi bene wabo. Uko twabibamenyesheje rero, reka tubibutse ko bamwe mu baronse bene ubwo bushimwe butangwa n'iyo ntwaro kuba yihebeye. Muri Rusama mu mwaka w'2013 intwazangabo mu iperereza Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregosi yaguye i Nairobi muri Kenya atanumwe amunezwe inyuma y'amezi 4 gusa akoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Yagiye atanze intahe ko yoba yahawe ishano mu gihe yariko asangira n'abajenerali babiri mu kirabo iwabo w'abantu Cumuhisi Adolphe Nshimbirimana. Kuwa 30 Nyakanga mwaka w'2015 umukozi w'iperereza famili Ngendakuriyo yararashwe mu kinama ukwezi kumwe gusa akoreshejwe mu kurasa Petero Karaveri Mbonimpa umukuru wa Aprodehashi. Iminsi mike imbere yo kwicwa uyo famili akaba yari yarungikiye ubutumwa Mutama Mbonimpa aho yari ku musego i Buruseli mu Bubiligi amutabaza ko yamufasha guhunga kubera yabona ko wagira yicwe n'iperereza ngo ntazavuge abamutumye kurasa Mbonimpa. Famili akaba yari yabonetse mu kurasa abari mu myiyerekano mu mwaka w'2015
no mw'iyicwa ry'umusirikare Koporari Ephraim Hatungimana yishwe azira ko yariko akingira abari mu myiyerekano. Kuwa 11 Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2016 Abeli Ahishakiye yaranyurujwe mu Kamenge inyuma y'iminsi 10 yakoreshejwe mwinyuruzwa ry'ubumenyeshamakuru wa Iwacu Yohani Bigirimana. Ivyago vya Abeli vyaje amaze kumenyekana ko ari we yahamagaye Jean Bigirimana ngo bahurire i Bugarama, maze acafatwa n'iperereza. Abeli nawe yahavuye ahamagagwa n'uwo bari bakoranye amabi menshi yitwa Olivier Nibitanga, yahoze atwara iperereza i Muramvya, ubu ni Buramatari mu Rutana. Yamusavye ko bahurira i Bujumbura. Abeli agenda n'ubwoba bwinshi. Uko yavyicuze niko vyagenze. Imyaka igiye kuba 6 atagakuru kiwe. Imbere yaho Abeli yari yakoreshejwe mu gufata abatari bake batavuga rumwe na CNDD-FDD, yongera arungikwa imahama mu Rwanda gusuma urusaku nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Inyuma ya 2016 haravugwa umukozi w'iperereza yari akomeye cyane yitwa Nduwayezu, yiciwe n'iperereza ry'u Burundi muri Kongo kugira ngo ntaze amene amabanga yarazi. Nduwayezu niwe rero yari yarongoye ibikorwa vyo kwigisha ivya gisirikare imbonerakure mu Kibira Ondesi, aho yari nk'icegera ca Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Mu nyuma cancane muri 2015 na 2016 Nduwayezu yakoreshejwe mwinyuruzwa ry'abantu benshi cyane mu gihugu cose. Impembo yiwe ntiyatevye gushika kwicwa nabi cyane nabo yakoreye. Uwo menya amazina yose ya Nduwayezu akagira n'agafoto kiwe, uwo menya neza uko yishwe nawe akaba yotanga amakuru. Kuwa 22 Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2017 witwa Ramberi Bitangimana yaragandaguwe anizwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye mu ihoteli Ingozi inyuma y'iminsi 2 gusa akoreshejwe binyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano. Ramberi Bitangimana akaba yigize umurundi ari mu buruhuko, yavuga ko aba muri Canada abesha Ntasano ko ashaka kumugurira itongo yari afise kwitanganyika. Yamuzindukanye igitondo ca kare kuwa 20 Ndamukiza mwaka w'ibihumbi 2017 ngo aje kumwereka rya tongo. Guhera ico gihe Ntasano ntarasubira kuboneka. Ramberi Bitangimana yari umukozi w'iperereza ryo ku Kirimba kwa Perezida Nkurunziza, yari yararungitswe mu bihugu vyinshi mu karere kandi henshi. Yarihaye ibara mu kwicisha abarundi bahunze, akoranye n'abapolisi b'ivyo bihugu yaha amahera. Ramberi yahumiwe nuko yamenyekanye ko ari we yahamagaye Ntasano, gutyo abahora bamukoresha baramuhinduka, bamwica nabi cyane n'ikiziga baranka kugiha umuryango. Kuwa 25 Rusama mwaka w'ibihumbi 2017 imbonerakure Aime Aloyizi Manirakiza batazira Musaga na Edi Uwimana zanyurujwe na Brigadier Jonas Ndabirinde yakora mu iperereza ryo ku Kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Musaga na Edi bari barakoze amarorerwa mu kwicisha bahoze mu myiyerekano ku Musaga, nabo bishwe bagirizwa ko boba barateye grenade izindi mbonerakure 3 zo ku Musaga bari basharikanye cane mu vy'ubukozi mu vy'ubukokayi ku Musaga. Ni mu mafaranga bakura mu rudandaza rw'ibitoro vya magendo n'ubundi bubisha bari basangiye. Kuwa 25/0 mwaka w'ibihumbi 2018 Jean Pierre Kubwimana yaranyurujwe n'intwazangabo mu iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu inyuma y'iminsi 3 gusa akoreshejwe mu inyuruzwa ry'umupolisi yitwa Jean Berkimasi Nyabenda. Uyu mupolisi yazize ibikorwa vyo kugurisha amafaranga ku basirikare, akabaka inyungu y'umurengera, ivyo bita kumena amaso, ariko hakaba hari ibihangange mu butegetsi vyari bikeneye kumutwara urwo rudandazwa be n'amahera atari make.
Jean Pierre yamaze kumenyekana, abamutumye bateguye kumufata ngo ntaze avuge ivyabaye. Ababonye ubwa nyuma Jean Pierre yari mu modoka ya Kazungu aje kumusaka, agenda amutwaye ibikoresho vy'akazi yahawe n'iperereza, kuva ubwo nta kayambu kiwe. Nayo kuwa gatanu Rusama mu mwaka wa 2019, imbonerakure yitwa Jean Marie Ndihokubwayo yo mu Kagwema ni mu ntara ya Bubanza yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza. Iyo mbonerakure yari yahoze ikorera iperereza muri ako gace, ariko igeraho yumva irarambiwe no kwama iriko yiruka ku bantu ndetse no kubarementaniriza. Inyuma y'amezi 5 ihagaritse ivyo bikorwa, imbonerakure Jean Marie Ndihokubwayo yatumwe ko n'izindi mbonerakure zitatu yahoze irongoye mu bikorwa vy'iperereza nyene. Izo mbonerakure zamenyesheje ko atumwe ko guhura n'abakuru, yagize aragera aho bumvikanye, haza imodoka ya voiture Toyota TI ifise ibiyo bitabona. Abo yahoze arongoye abari bo bayimushiramwo ku nguvu, araboroga abura gitabara. Kuva ubwo nta gakuru ka Jean Marie Ndihokubwayo. Kuwa 27 Gitugutu umwaka wa 2019, Emmanuel Ndamwizigiye batazira Mesheme yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza mu Kamenge. Uyo Mesheme yahoze ari umukozi wa RPA muri 2015, aca yinjira gukorera iperereza. Abakoresha biwe bahavuye bamukeka ko ngo yoba yarasubiriye kuvugana na Alexis Nduije yari yarigeze kumubera umuyobozi muri RPA, niko kumunyuruza izuba riva. Kuva ubwo nta kayambu ka Mesheme. Nayo muri Mukakaru mu mwaka wa 2021, witwa Christian Ndizeye batazira Bareze yarafashwe n'abasirikare bamukuye ku kirabo Calvados mu gisagara ca Bujumbura. Bareze ni umurwizatunga ava mu Kirundo, yakoranye bikomeye n'iperereza mu gutoteza abarwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu bo bafatishije ntawuzi irengero ryabo. Uyo Bareze rero nawe kuva afashwe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare gushika ubu ntawuzi agakuru kiwe. Yazize isoko ry'ivyuma vya Regideso, yapfuye na Colonel Jules Ndihokubwayo agendanira Perezida Ndayishimiye. Ubu n'uburorero buke bw'abantu bakoreshwa amabi n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, imembo yabo bukaba kubica nabi. Mu mwaka uheze imbonerakure zitari zike zarishwe zagirizwa ko zari zihejeje gutera amagrenade nyinshi, muri zo